abana ndumumama ndakunda abana kandi n'abana nabo barankunda namwe mwankunze ego rero uyu munsi no munsi nibukira ko igihe mama yamvyara ni anniversaire umunsi wo kwibuka ivuka ry'uwanje. Happy birthday nziza isabukuru nziza isabukuru nziza mama isabukuru nziza joyeux anniversaire. FANNY LAVINE yanzaniye ibirato kandi Imana nimuhezagire cyane. Nabona ngenda ibirato nabona ndabifise mugabo byari bigira bihere kubona yanzaniye ibirato Imana n'umuhimugisha myinshi. Cyubahiro mwami ndate wamaho waduhaye umuntu wadufasha mwami databuje watwibutse utwibuka imfuvyi wibuka imfakazi wibuka n'abatishoboye mwami wakoze mwami kudushikanira muri aya masaha mwami nawe uramushikana mwami wabiduhaye mwami umuhezagize mwami azobokoze mwami zobokoze kirengeye kizima zobokoze data wamaho nabisenze ku bwa Yesu Kristo ndamwizeye ku bwa Yesu Kristo. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena ndakomeye ndi umunyamugisha kw'ishuri ndabitora nzoba umuntu akomeye mu gihugu. Cyo nabwira abantu bafise ikintu bifashije ni vyiza yuko usabikanya n'abandi kubera ko kubaho urabaho ku munsi kandi upfuye nta na kimutwara ariko biganye uba waragaburiye abandi ba warafashije abandi burya biriya nivyo biguherekeza wapfuye biriya biraguherekeza bariya abantu baragusengera gutanga kugira ngo uko guhabwa biryoshe gutanga navyo nyene biraryoshe cyane biraryoshe. Umuntu ashibwa ati mbega kweri ki wahisemwo kubikora ugira usohora umubanyi? Oya vyahuriranye cyane najanye na la fois passée ku mufakazi niko vyagenze ku mufakazi none vyahuriranye na seyo y'umufakazi urumva série isohoka hafi ya ntuze ya anniversaire yaje. Mukanyino rero yamukanini kubatera umwaka Mwese uramukanyamutse bamukanegera gake
turabifurije anniversaire nziza FANNY LAVINE tubashimiye ku mutima w'urukundo mwiyumvire bisangiza n'abandi bana ukuri Imana ibahezagire cyane kandi yongereze aho mwakuye turanezerewe cyane kandi turahimbawe ni ukuri bateguye utuntu twinshi mugende muryoherwa kuko baduteguye ni ukuri n'igishika cyinshi kandi n'urukundo cyinshi abashitsi mwese muri ngaho mugubwe neza turabakunda kandi turabanezerewe I was
Kristo. Ndaryohewe cyane kubona mwanyakiriye mukanyohereza umunsi, ndabashimiye cyane. Hama jewe ni FANNY LAVINE, nkina amafilme. Muri amafilme? Hey, uramaze kureba iwanje? Ego, urumva nkina amafilme, ndakunda abana, ndi umumama, ndakunda abana, kandi n'abana nabo barankunda, namwe mwankunze. Ego, rero uyu munsi ni umunsi nibukira ko igihe mama yamvyara, ni anniversaire, umunsi wo kwibuka ivuka ry'uwanje. Rero nashimye kuza kwifatanya na mwebwe abana ni benshi murabizi mu gihugu, kandi ni benshi bakeneye ubufasha. Ako nashimye abana bo ngaha muri Awara Safe Home. Awara. Ndashimira cyane Nadine niyo dusaba we yatanguje uyu mugambi wa Awara. Impamvu yawitanguje bikenda bize, kuko umuntu agira impamvu yo gutangura yo gukora ibintu ku mpamvu nyinshi. Ako icambere nuko ari umuntu akunda abana. Rero namwe muze mu mugambi urukire. Umunsi rero naje ngaha kugira dusengere anniversaire, nongere duhane n'impanuro zikeya, twongere dusengere hamwe. Murabinyemereye? Okay. Rero naje ndabazaniye utuntu dukeya. Naraba. Okay, naje reka tugire tubaho utwo tuntu, hama mu nyuma duce tubandanya n'ibindi, sivyo? Agaki. Mugabo mwingira filme. Oya, reka mbanze ndabahe ngombe ndabahe ubigira nabice ndamwaka.
Reka duhezagire rero aba bagendi umwe tubambika impeta ngaha muri rusenge turasabye pasiteri abasengere mumirize dusenge. Mwami databuja ndaguhaye abageni bawe mwami babane karamata mwami uzokoze mu izina rya Yesu Kristo mwami babane mu izina rya Yera amen. Haguruka abageni haguruka. Yesu yabikoze. Bon, nizina rya Yesu. Amen. Wewe kurode wano mugoro ndi kubera kwanza. Ibintu ni Yesu yabikoze.
aratamvye n'ukuri aragahora uko nyene Imana imuhezagira imigisha myinshi cane azokwama ameze uko nyene. Amen. Unifurije ikintu FANNY LAVINE ninde? Umwifurije ikintu kwisabukuru nziza yabibutse mwabibonye mujere mumwifurize ibintu kwisabukuru nziza. Ingo umukinyi Mana nishimwe. Amen. Icyo ndamushimiye yakoze yatuzaniye n'agafana azoza aratuzaniye. nta wundi yanezerewe azagira icyo amubwiye. Yesu nashimye. Amen. Ikintu nomushimira FANNY LAVINE. FANNY LAVINE uyu mubyeyi wacu yatwibutsa atuzanira utuntu atuzanira udufana imbombo hamwe n'ibirato Imana nimuhezagire yakoze umwongere n'imigisha myinshi azokwamera. Urugendo rwiza Imana ihezagira aho yakuye n'undi musi azotwibuke. Amen. Amen. FANNY LAVINE. Wanje nanezerewe cyane kubera banzaniye ibirato nagana FANNY LAVINE yatuzaniye ibirato atuzaniye udufana yakoze cyane Imana imuhezagire n'ibirato nagana n'imikorokini Imana imuhezagire narose ibirato. Ashimye LAVINE yanzaniye ibirato kandi Imana nimuhezagire cyane. Nahora ngenda ibirato nahora ndabifise mugabo byari bigira bihere kubona ciyanzaniye ibirato Imana n'umuhimugisha myinshi myinshi. Mana nishimwe ndamushimira FANNY LAVINE. FANNY LAVINE kuba yambaye ibirato hamwe n'akamarti ndamushimira cyane rwose. Nahora ku birato bimwe byonyene nabindi nahora mfise ndamushimira. Amen. Ngira mwandika kunyene. Agenda rubumuga kuzego. Ugomba ko kwita. Abana basetala. Shabiti. Sawa. Urakomeye. Ivyo Ufise nibiki? Ni cadeau ya mama. Cadeau ya mama. Umuteguriye iki none? Umuteguriye iki? Sishaka kaza kubimenya. Dukuri kwiba ariko araza kubimenya. Nunayimo. Tubwire twebwe. None natwebwe ni surprise kuri twebwe. Basi nutujina muteguye. Tujitwe. Kuri kino no muteguriye wenyine n'abandi bari he? Abandi bari he muvukana? Cyangwa ni ya wenyine. Ya wenyine. Bagutumye baserukire? Umuhungu mukuru urumva aserukira abantu sivyo nega? Pisene, mtoto mama yake. Ufise imyaka ingahe wewe? Oui, 9. Bayibagi. Tugendere umushire turaba. Induririmba ukebuke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mama. Happy birthday to you. Happy birthday, Nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza, mama.
Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Nugurure. Bebe bamugurira amata nyene. Azomarira 6 mois. Merci. Kandi ngo siwe wenyene yaserukiye abandi. Ninde abandi ni bande bampaye? Oh yavuga ishuri. Ninde? Wamfashije? Agatamu gato. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fanny. Joyeux anniversaire. Akajambo gato iri. Mbona neza bisa nivyo mvuga. Gusa ndaryohewe. Umwana ambwiye ngo je nanje ndakeneye gutanga agakado, ngo nkeneye guha agakado mama, ngo sha tujane ngo tuje ku karonde. Hanyuma dushitse arambwira ngo ako yarondera twakabuze. Carambwira ngo reka tuguru tunyene ngo ndazi mama araza kukanywa. Yo. Abana bayakuye. Ego. Hanyuma nanje nyene ndafise akantu namuteguriye. Aise, wow. Fanny. Turaheza. Wow. Merci mama. Ibaze wanguriye bibero y'abana unanguriye bibero y'abakuze. Ubu rero ni mama academy. Ubu niwe mu mama akuze mu bantu tubise muri academy. Ari muri academy. Rero urumva kuba ashinyere ibintu akora birantangaza. Umva we anniversaire yatanguye kuva hirya yatanguye kuva ejo. Abo muri academy nibo batanguye rero niyo munsi urabona arazanye kandi. Happy birthday to me. Happy birthday. Ubashimire rero gatemwe ijambo rimwe rero Fanny. Ndashimiye abantu bose banyumviriye ko ni benshi banyandikiye, ni benshi bantelefonye, ni benshi bagize icyo bakora. Ndashimiye abo muri academy, ndashimiye abo dukorana, ndashimiye awala safe home, ndashimiye bose abantu bose ndabashimiye abakurikirana ibikorwa byanjye ndabashimiye na cyane cyane ndashimiye Imana yo mu ijuru kona yaremeye ndabaho hajya kugira umuntu abaho ngo hariho benshi baba mwaje yacintoramwe ndabaho icira nemera nuko banyita uw'Imana ndakunda izina ryanje sha Muto wa Mungu rero thank you God kabisa. Yesu ashimwe. Sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza Fanny, sabukuru nziza. Oya ririmba cyane, oya tugire cyane n'amash nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza Fanny, sabukuru nziza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Turanezerewe cyane sivyo gabibondo. Mbega muranezerewe cyane. Fanny turamushimiye. Mumukomera amashi menshi cyane. Murashimiye nabo byazananye. Mubarabe. Nabo murabashimiye. Vuga ngo turabashimiye. Uhora habaho umugisha. Amen. Fanny twagira tugushimire cyane. No kuri uyu munsi w'isabukuru yawe Imana yongera imigisha myinshi kandi imyaka myinshi usigaje kubaho
izi kubera iminsi y'umugisha yo gukomeza ukorera Imana, yo kwitwararika ibibondo vyinshi, sivyo ga bibondo? Murashaka ko azokomeza yitwararika n'ibindi bibondo? Mu mutunga intoki rero, vuga uti Mwami Yesu, Mwami Yesu, turasabiye umugisha Fanny, azoronka ibifaranga vyinshi, yamaheza agira abana nkatwe, mu izina rya Yesu, amena. Turahezagiye na mama Awala n'aba Awala bose bagira umugisha, amena. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Turashimiye Fanny nabo byagendanye, nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi kubona ibibondo binezerewe nk'uku, burya n'Imana yo mu ijuru iranezerewe. Fanny nukuri Imana ikomeze kukwagurira imbago, ikomeze kukwagurira amahema, kuko iki ni igikorwa Imana itazibagira ku buzima bwawe, ndetse nabo muri ko muragikorana. Imana ibaha umugisha mwinshi. Natwe nk'abawara turanezerewe, turi n'umunezero kuko ibi bikorwa n'ibikorwa twe dukunda, sivyo gabawara? Ibi ni ibikorwa dukunda cyane. Iyo turonse rero ubana natwe, ndetse Fanny n'uwacu yamana natwe, nukuri twumva tunezerewe, sinzi uko twobivuga. Imana yacu ihabwe icubahiro kandi shigwe hejuru. Yaduhaye n'iki kigo cyiza. Iki kigo muragikundaga mwaba? Iyo mwaje gufungura muhora munezerwa? Abahora baza gufungura kiriza intoki? Mwese muhora muzi? Yo muraryohewe rero. Rero turashimye Imana, nta bindi birebire twavuga, nuko tunezerewe gusa. Yesu ahabwe icubahiro, amen. Ndanezerewe kuba nashitse muri kino kibanza. Nahashitse ku bwa Fanny Lavine, nta naho narinzi. Imana ariko yo yarizi umugambi kuzobuhaba, kandi nanje ko nzoba ndahari uyu munsi, kuko imenya ibyo twiyumvira tutarabivuga. Ndashimiye rero Fanny Lavine ubwa mbere. Jewe yo nshitse kuvyakora birananira no kuvuga. Kuvyukuri umutima afise n'umutima udasanzwe. Nkunda kuvuga ko ari mu bantu Imana yisigarije, kuko se abantu benshi bameze nka Fanny Lavine. Kuvyukuri ndabizi neza ko ibikorwa akora bitazoherera ha kwisi gusa. Nimba Hezekiya byarashitse akongegwa iminsi yo kubaho, yayongewe kubw'ibikorwa. Doruka uwo bita Tabita nawe yarapfuye, abo yagiriye neza, abapfuvyi, abapfakazi, baributsa Imana ibikorwa yakoze bituma Imana imugarura kuba muzima. Ndabizi neza ko na Fanny Lavine ibikorwa akora bizomuvugira. Birashobora gushika umuntu akaba mu bihe bitameze neza, ariko Fanny Lavine udusenge wibutsa Imana imwe nibi bikorwa. Ndabizi neza ko izoca yibuka igasanzurura mu gitabo cy'ibikorwa, kuko ibyo ukora byose buriya bigenda vyandikwa. Hari ibintu byinshi dukora ha kwisi tukibagira, ariko Imana yoyo ntiyibagira kuko biba byaranditswe. Rero nukuri nanje mfise akanyamuneza nukuri. Fanny Lavine namubonyemwo ubumuntu budasanzwe. Rero nukuri ndamusabira umugisha ku Mana udasanzwe. Imana imwagurira imbago nko yazaguriye yabesi, kuko ndabizi ibikorwa byiwe bizotera intambwe bishike kure, birenge mbere n'imbibe z'igihugu. Kandi kubw'umutima afise ndabizi ko azogirira neza beshi. Ariyo mpamvu Imana itohengeshanya kumusuka kw'imvura y'umugisha. Nukuri ntago yo kuvuga ibya Fanny twahava turara ngaha. Rero ndashimye kubwa bose n'abamuherekeje. Ndashimiye abo muri kino kigo Awala. Imana ibahezagire mwese, mwarahezagiye. Sabira no kwaguka mu bikorwa byawe, ibikorwa by'amaboko yawe. Ni kuri Yesu aguhezagire kandi akuzitirira impande zose, agwane n'ibyo kugwanya byose, acisha bugufi n'ibyo guhagarara hejuru. Tubigusabiye twizeye mu izina rya Yesu, Imana niziza cha higira neza. Imana
Imana ni nziza ca itanga umugisha. Imana ni nziza, Imana ni nziza ca yibuka imfuvyi, yibuka abapfakazi. Wakoze Mana, birahambaye Mana, wakoze Mana, turagusavye Mana, turinde twese Mana, umuhezagire Fanny, umuhezagire Fanny Mana, mu bintu yatuzaniye Mana, uzobukoze Mana, turagusavye Mana, ibintu yatuzaniye Mana, ubyandike mu gitabo Mana, uzobukoze Mana, turagusavye Mana, ahantu hose azozarabikora Mana, azozarafashe imfuvyi Mana, hamwe n'abatishoboye Mana, uzobukoze Mana, turasenze twizeye Mana, nzira ya Yesu Kristo, amen. Icyubahiro mwami data w'amaho, waduhaye umuntu wadufasha mwami data buje watwibutse, utwibuka imfuvyi, wibuka imfakazi, wibuka n'abatishoboye mwami. Wakoze mwami kudushikanira muri aya masaha mwami, nawe uramushikana mwami, wabiduhaye mwami, umuhezagize mwami, azobukoze mwami, azobukoze kirengeye kizima, azobukoze data w'amaho. Nabisenze ku bwa Yesu Kristo, ndamwizeye ku bwa Yesu Kristo. Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena, ndakomeye, ndi umunyamugisha, ku ishuri ndabitora, nzoba umuntu akomeye mu gihugu, nzoba imfashanyo mu isi, kuko ndi mu rukundo rw'Imana. Warakoze kundema Mana. Amen. C'est bon? Amen. 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 Sema haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Sema mufakazi. Sema umubanyi. Tugire rero umufakazi tuze amaboko hejuru twese rero. Yes, ni bakunze step media kuri 5-7 ya story mu bikorwa twari twaje kugira couverture mediatique, igikorwa cy'umukinyi wanyu w'amareresi ariko aravyitwaramo neza cyane muri no misi. Reka tumubaze ibibazo bike komsa atubwire impamvu yashimye go yokora ibi bintu ku munsi wiwe w'amavuka yiwe. Fanny bite Fanny? Ni sawa? Biraza neza cyane. Amakuru y'imisi? Ni bonbon. Umubanyara? Umubanyi araha, umubanyi umunsi nyene yaje kuramutsa ababanyi b'abana bo mu Maramvya, muri Awala. Awala. Ego, muri Awala. Awala ni ikigo citaho abana batishoboye. Madame la Présidente. Avuka. Arashobora kudusigurira byinshi kuri Awala. Nadusigurire Awala kugira ngo dutahure kumbure ari nabandi bari mu Burundi cyangwa bari mu mahanga bo kuyifuza nabonye kuzoza gusangira n'aba bana. Murakoze. Awala ni mu majambo makeyi. Mu ijambo gase ni awaken ladies. Ni kuvuga abakenyezi bakangutse. Aha mutubona ngaha turi batanu gusa, mugana FANNY LAVINE arimwe nubwo no musi yambaye umubanye. Turi 87 87. Hama tuza turakuranwa, aba bana baza gufungura midi, lundi, mercredi, vendredi na samedi turirirwana kugira bige ivyo indero nziza, kubedika kuba indero nziza, inyifato nziza n'ivyo gusenga Imana. Ego na nivyo vyiza cyane, ariko twumvise umengana abakenyezi, mbega twebwe abashingana cyenge aba misore ntiturekuriye kuza muri Awala. Murarekuriwe kuza gukora ivyo bikorwa kwifatikanya namwe biturarekuriwe muri groupe nyene ntimwa muri ngo mugabo tatu ababanyi voilà. Ego murakoze cyane. Yes, FANNY LAVINE no musi rero washimye iterambere rirakabona riraje kwe umuntu avuka yakuze kwe. Befani imaye imyaka ingahe? Niba atari ba nyinshi irenga kuri kw'Imana. Yes, ariko urabona yuko Imana iguteye ibakwe, novuga ni sinibaki bakora ibi bintu nkibi, akandi nibaki bafise novuga ubwo buryo ariko bakananira gukora ibintu nkibi. Kubwawe ni giki ubwira abantu na cyane cyane kugira ngo nabo nyine bazira babikora nkibi?
icyo nabwira abantu bafise ikintu bifashije ni byiza yuko usabikanya n'abandi kubera ko kubaho urabaho ku munsi kandi ufuye nta na kimwe utwara ariko bijyanye uba waragaburiye abandi uba warafashije abandi burya biriya nivyo biguherekeza wapfuye biriya biraguherekeza bariya abantu baragusengera nyine biraryoshe kugira icyo utanga biraryoshe kuko hari igihe wumva nawe ushaka gutanga bikanga cyangwa nawe ugashaka umuntu agufasha ikintu ukamubura ariko rose umuntu akigufasha icyo kintu ukakiryoherwa rero gutanga kugira ngo uko guhabwa biryoshye gutanga navyo nyene biraryoshe cyane urya munezero uronka iyo umuntu aguhaye nawe uha abandi ego ni benshi cyane bagiye bagize isabukuru barahamagara abagenzi ariko washimye ko usangira n'abana badafise abavyeyi abana batishoboye bantaho nikora era nivyo vyiza cyane ni example nziza cyane kuko akubwira ati n'umwana w'Imana ariyegereza abantu bato sivyo none gafani abantu batishoboye sivyo none ni example nziza na jewe ngiye nizi kintu ariko kurundi ruhande umuntu acivuga ati mbega kweri ki wahisemwo kubikora ugira usohora umubanyi oya byahuriranye cyane najanye na la fois passée ku mufakazi niko vyagenze ku mufakazi none byahuriranye na seyo y'umufakazi urumva série isohoka hafi ya ntuze ya anniversaire yacu rero sinzi impamvu Imana icima titre ijanye n'ivyo bintu ngomba gukora rero kubona yamaye titre y'umubanyi nuko Imana yashatse kumbwira yuko nobera umubanyi mwiza abana batagira shinge na rugero kuko buge iyo umuvyeyi adafise icagira icaha abana biwe cyangwa apfuye ni vyiza ko umubanyi aba hafi y'abo bana rero nibaza ko mwe muyari yandonge kugira asa yitwa umubanyi nanje kugira mbere umubanyi mwiza w'abana kabisa ndabibutsa na kera tukiri bato turibuka akarimbo bakunda gucisha no vuga ku mbonesha kure y'igihugu dufasha kuririmba nimba abantu bakibuka umubanyi niwe muryango niwe nshuti aguserukako nindakazi turagasubiramwo urakazi wewe oge byuti ntacu ibyo ntana kimwe twese turagufasha niwe umubanyi niwe muryango niwe nshuti aguserukako mu magorwa yawe yes uri kurumva yuko nivyo vyiza umubanyi niwe muryango aguseruka ko mu gihe utawunezerewe ni mu gihe cy'umuneze sibyo nagafani twizere neza yuko ibinye bidaherenga kubiye kubandanya Imana ishoboje irazi n'ivyo nifuza ko bisumba ngaha ibikoze no munsi wabishobojwe n'Imana ibicisha mu bafana bawe ehera burabikoze nigikubwira abafana bawe abafana banje ni kwa kundi nyene Imana ibahezagire ndabakunda cyane abo bataribona nanje sinobandonka ico nshobora gusangiza n'abandi bantu cyangwa n'abandi bantu nyene bafise ibibazo bitandukanye ariko kubwo abafana banje bamfasha bakanshigikira bagatuma ibikorwa byanje bigera kure bigakundwa cyo bituma ndonka uwo mwimbu nkavuga ati reka ndawusabikanye n'abandi yego ye twabaza byinshi nitwoheza tugushimire cyane Fanny yego nanje ndabashimiye mbwira n'abavyeyi b'abana benshi bankunda ndonka ama message menshi y'abavyeyi benshi bambwira ngo abana banje bagakunda ubwana bwinshi bundungikira ama audio abavyeyi babo babambwirira ati yambu cyane joyeux anniversaire ego ndabashimira cyane yes uri kurumva yuko Fanny Lavine abashimira cyane safe bite safe sawa benisha biraza neza uno munsi twakubonye muri couverture y'ibi bintu ibikorwa vya 3fa mbega nigiki ubwira abantu la société na cyane cyane abafana basanzwe bakunda ibikorwa byanyu vya 3fa mpereye ku bantu bakunda ibikorwa vya 3fa reka mbaye ndabashimire mbere na mbere kuba haboneka feedback z'ibikorwa dukora bakavyakira neza mbaye ndabibashimira amanje nongera nshimire Mama Lao Fanny Lavine kwiyumvira kuza umunsi wiwe n'urumva no munsi yavutse kandi nze kwifatanya n'abandi bana bobo bakiri bato kubera urabona ko yavutse akuze gaje kwifatanya n'abandi bana kumbure
abashobora kuba badafise abo basangira uno munsi dusangire ni byiza. Nshimira uwo mutima yagize, hanyuma n'abandi baba bafise icyo bafasha bagende gufasha nubwo atozana ariko bagafasha n'abandi bana nabo kubera abababaye baba bari ahantu henshi cyangwa bakeneye ubufasha. Muri make uno munsi nishimye kabisa. Reka rero tubaze uwundi tumona kuri afishe ya umubanyi. Muco bite muco? Ni sawa. Wowe rero niwe waje kuza bajya ababanyi, numva bajya ababanyi numva ntibahuza bajya wowe uri hagati yawe rero urumva. Ijya ni inkuru ndende. Kuri kwima. Ndagere kumenya ko ari kuri hagati kuri afishe y'umubanyi. Saison nshasha tugiye kuronka, ifite ama episode menshi agiye atandukanye. Uzobirabe Lent. Reka duhe rero micro Fanny Lavine atubwire ibikorwa bishasha bigiye kuza kugira ngo tumenye eske umufakazi ego mwaratubwiye ko mwayihagarikije eske umubanyi kizoyitangura ryari sangapi kangahe mundwi. Umubanyi iratangura kuri uwa mbere kwa kundi nyine 3 kuri Fanny Lavine official kandi iraca no kuri FNB jeudi 21h30 na dimanche 16h. Dusubirire iyo programme neza. Okay, iraca kuri RTNB jeudi 21h30 hamwe na dimanche 17h. 17h. Jeudi kuri RTNB na dimanche. Jeudi dimanche gusa. Ego. Kuwa kane no kuwa Mungu. No kuwa Mungu. Sangapi? Kuwa kane ni 3:30 z'ijoro. Kuwa Mungu ni 11 z'umugoroba. Kabisa. Umubanyi ni irikira cyako. Hama kuri YouTube channel yanje Fanny Lavine official ni ku munsi wa mbere 3:00. Ku munsi wa mbere 3:00 y'amasaha nyene cy'umufakazi. Urumva ni rimwe mu ndwi ariko tukayironka kabiri mu ndwi kuri mboneresha kure y'igihugu cacu. FNB the number 1 channel. Yes. Ndagushimira cyane Fanny. Murakoze cyane. Reka kumbure duhe nuvuga akanya nawe Awala atubwire komsa nka twebwe twifuza kuza muri Awala ni giki bidusaba ni giki twokora kugira ngo tuze na twebwe muri Awala. Murakoze. Kugira muze muri Awala ntaco bisaba, ico bisaba n'umutima w'urukundo. Akindi. Wowe yifuza gufasha nawe nyene? Wowe yifuza gufasha nawe arashaka kuduhamagara ku nimero 79 78 16 inimero kandi 79 78 16 15. Nta mbuga ngurisha bumenyi mukoresha? Facebook yitwa gute? Awala. Umuntu agiye kuri Facebook akandika ko Awala aronga information zose zerekeye Awala. Tubashimire cyane. Murakoze cyane. Gesi rakoze step njya kuri 5 twayaze byinshi cyane twari muri conversion mediatique kino gikorwa ciza cyane ko ndazi ni benshi cyane mwamwifuza kubona ibikorwa nk'ibi ariko urabibona yuko Fanny Lavine yabikoze ndazi korana benshi cyane bamwe babikora nibirenga hatuzokwame tubikora na jewe kumburejo tunzi umunsi twamaze kwagura no vuga mababa menshi cyane muri step njya kuri 5 muzobana two turakora ibikorwa nk'ibi nyene cyane tuzosubirayo na gutaha ndabasavye tugire bye twese sivyo tugire bye tuzosubira naho gutaha tugire bye